Shisha Parfait ajejwe ivy'ubutunzi, Nkurunziza Levi ajejwe ububiko, na Niyoyitungira Jean Marie ajejwe kwakira amafaranga no bagizwe kunyuruza ubutunzi bw'ibitaro vya Kibimba muri komine ya Giheta bisanzwe vyegukira ishengero Eglise Evangelique des Ames, aho bakozi bamenyesha ko imbere yuko Shisha Parfait arongoye igisata c'ubutunzi atangura gukora kuri ivyo bitaro bahemberwa ku gihe, eka mbere n'ibitaro atamadeni vyari bifise n'uturusho bakaba mbere baraturonswa. Ariko aho bigeze nkuko bivugwa nabo bakozi, ubu bitaro bifitiye amazu acuruza imiti amafaranga agera ku miliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi. Ivyo vyose bikaba biva ku manyanga akorwa nabo bajejwe ubutunzi. Isoko rya RPA kuri ivyo bitaro rivuga ko mu nama ya bose yagirishijwe n'umuyobozi w'ivyo bitaro kwa 17 Munyonyo heze yamenyesheje ko ubutunzi bw'ibitaro butifashe neza, aca basaba gutubika umukanda, anababwira ko uturusho bahora baronka bazongera kuturonka ayo madeni bafise aheze. Ingaruka rero z'iryo sesagurwa n'inyonora ry'ubutunzi bw'ivyo bitaro zikaba zitanguye kuboneka. Akarorero n'akabakozi bagera kuri 3 bamaze gutanga imihoho kubera ko uretse guhembwa batevye n'uturusho twari dusanzwe dusahiriza agashara gato bahembwa badukuyeho. Izindi ngaruka ziboneka ngo nuko abakozi basigaye baradendebukiwe, ibituma ababitura batakirwa neza. Abo bakozi bagasaba abarongozi b'ishengero Eglise Evangelique des Amis ivyo bitaro bisanzwe vyegukira kubagendera kugira barabe ko ari co hinduka. Duhamagaye Shisha Parfait ajejwe ubutunzi bw'ivyo bitaro yatubwiye ko twobaza umuyobozi w'ibitaro. Duhamagaye Nahimana Elise umuyobozi w'ivyo bitaro yatwitavye, ariko tukaba tutashoboye kumvikana kubera ikirere. Dusubiye kumwakura telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba.